Okay. Oya kakantu kararyoshe. Kararyoshe ni sawa. Wavuze ngo n'umugenzi uheka tuha. Umugenzi nyene tugendana niwe. Wa mukobwa muhora muzana ngaha. Yasujya n'umundi. Uzosubireyo. Mwana. Udosubira inzarira kandi umuntu yibutse mu hecu yagakutse. Nawe yewe. Ariko umuntu mugendana agashaka anyibuka gushira mu hecu. Canke niwe wabyumvira. Ya, sije navyumvira gusa yakamaye nyene cyamkareka ndagashima. Urumva niwe wayibutse mwana. Ane washaka tindakumana kandi wamubwira ko gashaka. Kobwa warakwitayeho mu hecu. Mvema. Ubona nawe ugira ngo turakiranye. Akuzani. Cyane je nzokwicarika ahantu unwe uhimbe urye. Yari. Reka manza kuhenda ngo. Umesi miki. Nako kakebe. Wewe ingako Wowe urimo ni gwawe. Ko umwanya karakuvugisha na ya. Amakaraboreza tango mubeshe karabo. Agafangasi. Ndindira mwanya urabe ngaha. gusa kararyoshe. Yego. Kongereza ubwenge. Nabo kararanga. Kebe. Sawa. Aha kantu kararyoshe. Kararyoshe kweli. Mwere mukecu bakwibutse. Nibatse kari nkawe wewe utigera mu. Mama ni biki mama? Kevin. Mama ni iki mama? Mama ni biki? Biramukoze nibigenze gutsore biswe nkari muri kuramura. Iramunize. Nino barako mukecuru abaya. Iramunize. Ivyo ntibibaho. Mama rero wabonye batamenyereye kunywa fangasi. Nese wabimuzanye. Ivyo urimenya urabyifasha je n'ubwo. Urabyifasha. Siwe mwana wewe. Kevin. Sendifata mama sendi Urabona Kevin wanavyana ko besere damira nakatangiye gutamagura. Urabona? yabaye iki? Hamwe yo bagira no pere ndo babizanye. Ndakuturumbura. Mama. Kevin mama Kevin ingena tera maguru. Mama ni biki? Mama ni biki? Yo Kevin mbona siyo kuvuga. Yo mama nafika kutarufuro Kevin. Yo mama yo Kevin erega yapfuye miseri Narapfa. yo nawe mukangure rero gataha yo mama Mama nakubwire mama. yo Mama. navuga Kevin yapfuye mama yo mama yo Kevin ani bintu bamuhaye bisabizanye zirindira mama yo Kevin navuga mama Kevin mama navuga yo Kevin bintu wazanye nibyo bimwishe Kevin je uramenya gutamira nuzurayo maso ndende ndakwereka mama yo mama wanje yo mama nukuri yo mama ugamunusige ndakuraho mengana umeze neza utandukanye n'indi minsi no munsi nta munezero ufise nyishimiye ndaryohewe se kandi ndibaza ikintu kinryoheye nawe kiraza kukuryohera nambari ciza kirandyohera ambona umenga uyu munsi ntusa n'indi minsi yose nahora mbona amasheri ikintu nyamukuru nagombe ndakubwira aka kanya ni ikintu ndibaza kiraza kukunezera ari ciza nayo shira kunezera guteshera yego amasheri sinda yawe ufise inda iwanje gusa sheri benga ntabwo bikuguye neza ya birasanzwe none ushaka bigende gute
sheri urazi cyambere nta muvyeyi numwe mfise kandi wazi ko na mama ariko kwitaba Imana none basi mu vyumviro vyawe canke wimvira ko byoca bigenda gute no ushaka ndagutwara none sheri nukuri je ndawukunda cyane cyambere sivyo kandi cyane kandi ndizera yuko ntazoguhemukira none nta kuntu basi no gufashiriza uba muhiri wanyu shero ya mama arakaze sheri mama arakaze nuko ntabwo yokwemera kuntunga mfise none sheri bona wocubahe ko ntarubaka tanzu ndagira byashe bigenda gute kujabana mu nzo kwa mama wawe cyo kintu kirakomeye arantu rakibona none sheri mama wawe ntiyapfuye hari bwahari ntimuba mu nzu muri babiri na mushika mbo je kintu cyose kijokenerwa ndavyemeye nzogikora uri muhiri wanyu nta ngorane kandi ndumva ntoteba reka ngende bisigaye tuzovugana sivyo none sheri ko menga uri kuranyikura oya sindiko ndakuyikura turaza kuvugana kuri telefone sivyo none oya sheri turavugana no hari ingorane mfise turaza kuvugana kuri telefone ega nanje mfise ikibazo we nuko basaka amahoro bikubujije nk'ubu mama ntiyabona ntangoye kumera nabi azoca yiyumvira iki none hari ingorane zobo wayo wa mbere none je iciza sikaze manda kwemera kandi ndawukunda ikizokenerwa cyose nzogikora none hari indi ngorane none iyo nda ntirikiterije imbere nzoyitwarira he mwishamba byose ni Imana kandi ndagiye kandi ijambo ndegeje bayi Ndabwira ikintu kimwe hejuru sikuvuga ko tuzoba tubaye aba mbere sikuvuga ko tuzoba tubaye n'abanyuma je nzogerageza uburyo bwose buba ndonde nta munsi n'umwe tuzigera tubaho dushonje nzirukanga ndondera ivyo tuzofungura kandi tuzobaho neza kuko ntitubaye aba mbere kandi tubaye n'abanyuma babaye hari imfuvyi ata mama ata papa rero ni no gushima Imana kuba twari tumaze no kungana nk'uko duciye ubwenge tukaba tumaze no gusoma no kwandika navyo ni byiza ari byiza cyane ariko nyene umuntu yagize ibyo bintu yagize ibikikebe yagize ibintu nyabaki ndikura ntamura neza yagize ibiki usanze sedi jewe sinibaza neza ko mama yoba yishwe n'iryo fangasi none hevi ndakubatse ko twari twicaye ngaha twese ko mama ataragwaye mama yarakomeye atangorane n'imwe yari afise twovuga ko ubumuga yari afise aribwo bwamwishe ko ubumuga yarabumaranye igihe kirekire none we nawe uriko uravyumvira yumva ko bayishwe neza ko bijya ijya fangasi ariyo yanyweye akamara kuyinywa bikarangira atangiye gutera amaboko amaguru urufuro kugira aho ruza mu kanwa bikarangira fu netwe se tuvuga kari ahubwo ashobora kuba harimo ibintu bijya fangasi ijya fangasi ijya ko nayo ikwiye ku muntu yizeye novuga ko yo bwaba byagize gute ndenda kubatse uwo muntu wayikuye ko wari siri waramwizeye neza cyangwa igihe ayiguha waramenya ko atabintu yarasizeho mbere ndagusabye umbwize ukuri Kevin umbwize ukuri akigwa byose warabibona mwari kumwe cyane narabibona kandi turi kumukunda ariko nagira ndamubwire
byagenze mbwira urabona mama ko namubwiye ko ari umugenzi wanje yari impanga namubesha umuhungu dukundanye yari impanga y'avangazi ariko nawe ngiye kumuraba maze naja kumuraba nkancahaba umuhungu kwanza n'uwo muhungu wowe uramunzi nonindi urabona urya mukobwa urya sheri wawe Evelyne musaza we niwe yaje kumuraba musaza wa Kevin wa Evelyne na niwe yaje kumuraba musaza wa Evelyne niwe yaguhaye y'avangazi urazi ko ari wadandaza ku kabari hajya hirya mbere sheri wanje amubariye ati kana namubwiye ko nshaka azana ifakasi urazi mama ko yaraye kumwe ndambwiye ati sheri mbwira Trezor azane ifangasi nshire mama rero Trezor acaza arayizana ariko sheri wanje je sinabonye ibintu yashize mu mukuru none ibintu maze ntomorera abantu neza ni kuvuga yuko sheri wawe niwe yabareye Trezor niwe adandaza dabode siriwe niwe yamubareye Trezor aguhe fangasi ushire uzanire mero yamubwiye ati iyo ati wewe kuja kundaba cudunzaniye fangasi rero Trezor acaza arayizana ayizanyije nacambira ati akira ari fangasi cumushira mero kuko uratika y'umundo ariko nta bintu yashizemo ntabwo nawe yashizemo Kevin ndiko ndatekereza neza umutwe ndumva yuko ijya fangasi mama yoba yaranyoye yoba yarimo ibintu ari byo byatumye bimwica birashika kuko nta kuntu yoye n'ubwo nyene akacitangira gutera amaboko akagwa urufu bikarangira fu ibyo ari byo byose usanga biga mu ngo Trezor yabishizemo kuko yayizanye irumuye kurya nyene ayizana nta muntu n'umwe yari abibona aca arashika arayiduhereza Trezor niwe bayishema ujya dandaza hajya musaza wa sheri wawe Trezor Kevin ibintu bishobora guherera ngaha sishobora kubyihanganira ntibishobora guherera umbara ko Trezor ariwe yaguhaye fangasi niwe yishema nta nini niwe yishema yasizemo ibintu kuko ntibisobanutse neza Trezor ibintu bishobora kubyihanganira sinshobora kubyihanganira abana gato kuri inshuro ucukori ikintu gihari ategereza kuja mu gasho abisigure neza kandi nuko nyine ategereza kuja mu gasho mbere bikiraho nyine nta birebi je ndagiye ibisigaye ngire ndavyikora ategereza kuja mu gasho nta n'ibindi bintu birebire ategereza kuja mu gasho nuko nyine gusa uraraba n'ibiteranye na sheri wawe ivyo ni kwawe shaka yuko tumujana mu gasho muravyumva rero ikintu gihari mwe turagenda mu nji nyuma ye tugende nkabaganira ku buryo na hage dushobora kubasanga bari hanze canke biravana umva tuzagiye kumuhana w'umuntu umva turagenda hama duje turamutse hama nta bintu birebire turira kumubona nambazo bari mu namazo bari hanze twe tuvuga ati turondera naka nyene twishije bugufi mu gihe tuzobivanye n'umuntu twasanze citumufata tayari no mu gasho mwere cha mumbarira ndabahemba gute imeze gute mbwira dukoresha umwanya Peti dushaka ibintu biri seri twebwe ubu akazi kabe nakadahemba tugende twebwe akazi twagashoboye sako twizwa sawa
tugende haguruka Jani mama wiwe, oya mama ukana. Hodi muvyeyi. Hayi. Namahoro. Eko. Muragakuze, amahoro neza. Muraho. Eko. Mugumye rero. Turi ngaha no kuri twashe. Ni vyiza kabisa. Namakimwe. Twarondera Trezor. Trezor? Trezor. Trezor niwe murondera. Ego turondera Trezor. Mama. Kosi heza. Basha nta ngorane n'imwe kabisa. Mufati. Oya. Ibikene muzabibaritse ndani. Muzabimenyerayo ibikene. Muzabimenyerayo. Muranjanira umwana neza. Kana kwega muzabibaritse imbere. Muzabibaritse imbere. Munjanira umwana basha nimujani wa mwana. Munjanira umwana neza. Mama urabaritse mama bamujana. Munjanira umwana neza. Mama, Sa. ngo hano dutera inkuru. Ndaje niriza ko. Uyibutse z'uyu munsi. Iyi rero ndabakumbuye ko kuguma mu kazi. None imvura yaraguye. Trezor burya je nasanze bamwagiriza ngo yashize ngo burozi muri fangasi, urabona ko hari umuntu aheruka gupfa ngo niwe yamwishe. Ivyo numvise. Jewe nkeneye nabyumvise bavuga Trezor, gusa je ndibaza ivyo ntibaramubeshyera. Twebwe mu bwoko bwacu nta bantu baroga. Umuryango wacu nta bintu by'imiti bagira. Trezor igiye gusa mama yoriko. Reka tubirindire, urazi ko hari abantu bama bafungiwe ubusa Imana izobikora. Tubirindire, je ndizeye ko azotaha. Je ndavyizeye. Je ndanamukumbuye no kumubona. Azotaha, reka tubisengere, je ntazoguma mu gashonuko. Mama, hari ikintu nashaka kukubwira. Kimeze gute? Kimeze ngo iki? Hari ikintu Ganire. nashaka kukubwira. Ganire. Mama. Ndafise inda. Iki? Ndafise inda. Wewe? Mama we. Epe. Jewe uri kurambura ko ufise inda. Nta kintu na kimwe je ntagukoreye mana. Nokubwira yuko jewe kamba mbere sinakukoreye. Naho nduma tasa hariho impuzu jewe ntakugurira. Hariho umunsi warara ubusa. Uhaguruke rero bivuye mu maguru mashu. Ujyane iyo wakuye. Oya ni ukuri ntigikunda. Ujyane iyo wakuye. Mama mbabarira mama. Ahubwo na Trezor ntazave mu gace asanga uri ngaha. Nta by'indaro twe dukeneye. Mwana wanje aguye mu gasho. Eho nari nsigaranye nawe yazanye amata kuza kunyegeka ku mizigo ariko mana arabica umfasha. Ndagowe ntuze je ndagowe. Nibyo guhereza Imana. Nibyo guhereza Imana gusa.
sinzi kwera tumwigere tumubaza ariko benga ndamuzi ni Evelyne Eve ni kiye habaye ikiye byagenze gute nene ko wari ngaha anya n'ibiki waraye ngaha kubera byagenze gute mona Eve usikaze nyabaye becara ngaha tumubaza byagenze gute bena tuvuye Eve ni birebire n'ukuri birebire byagenze gute ngaho ngiye urumva ingene bimeze yarashitse umusaza warantereye Cedric Yo Tereza ubwo ni wewe oya kumaze kura amarori ndabe neza we ndasubiye kukubona wewe Imana ishimwe we yabazungwe mu nda mwana Imana irakoze mama ntiyataye Imana irakoze zarashitse umusaza warantereye inda anteye inda naho muhira mama sinzi umuntu abimubwiye aranyirukana bwa sindasubiye kumugerera ku mbuga narabuze aho nshira nayo mira ndahamagara Cedric ndamubwira turicara nta n'icyo yamfashije yambwiye ko atashobora kuntunga ngo nze tubane ngo azomfashe ubu rero singira homba singira ikintu na kimwe singira n'icyo nifuka aha nyene ndaramwisha ngo kunyene mu miserege mu binogo kayizinga yose ndara ahantu nk'aha yoshana ukuri kw'Imana namba ari Cedric koko umusaza wanje mukuru wanje nibyo ko ndakubangara naho turi imfuvyi oya ntibyashoboka mubwiye yantaye naho twari turi yaciye ahinduka ntiyasubiye no kumvugisha neza aca arasezera aragenda abayeho kunyene ubuzima singa urafungura nufungura je ntibishobora gukunda utegerezwa kuza muhira namba turaye ubusa urara ubusa sibyo birumvikana ni na musaza amutera inda aca aza kwangara ngaha Kevin kuri uwo bukozi benza fone kwanza reka ndaguhera temengana myorere telefone Cedric je ndamubaza ivyo bintu yikiri vyari umukobwa muzana muhira tubona hama ngo aje kwangara agira embi alo uri he Cedric mbo ingo hano nsange ngaha hepfo kwibarabara niho kukimanga simaye kimarafi ingo ngaha kukimanga niho ndi ucumbona ivyo ngenda kubwira urabibona nkana kimwe ingo n'umuntu agira dusororere nani we nawewe nyaruka oya hamwe yoza hepfo ibibazo bya bikemuye araje n'ukuri bashimira mu bamukozi iyi nga yose ugamye ngaha hantu aya ntigikunda amazi yonyene niyo ngenda hajya kumonga nkankwa hama nkaza nkaryama kari sana kweri sinzi ko nzovyara n'umwana akomeye birangiye bigenze gute mama mvuze ndakubwira mama uribuka umunsi uza kundaba mu gasho sibyo je ujya umunsi ubwirengana
ni ukuvuga opeji yaciye aza kutwumviriza burya amaze kutwumviriza twese abo twari dufungiwe hamwe je nanje narisiguye amapare ndisigura ku byabaye byose ndamubwira ko naba nagiritwa ndavuga ati basi jewe abamfungishije nibazana ivyemeza ko jewe burya burotse naba nabushize mu ngobora burya jewe banyumvirije abamfungishije barabura ivyemeza bazana ntabuze ukwagiriza harabura unyagiriza baca bahitamwe kundekura niko kubona turi hano mama nakuri Imana ishimwe vrema kuko Imana irakongera imisi yo kubaho mwananje nyatari mama nyatari kuri mugabo naho bakubesheye tuzobana bazoguma bakubona oyagume maze cyane umuriro reka nje kuruhuka burya rero shakere naho uvuga ngo uze kuruhuka ari inkuru rero utazi byarangiye rero burya Evelyne nawe naje mbona afise inda Amato mutwara je byombabaje cyane. Agira ati birahera. amayomvana nga bagomba badusororere cyane mbese turi nga ni mwebwe nga bagomba badusororere Nta kibazo Cedric. kutangara n'ibiki Icara ngaha. Sedi ugiye hehe nta nije naguhamagara ariko nyubahiriza nka mutoya wawe Gira n'ingogana. nimumbwire rero naje mbiriza rero uko wanje urabona jewe nuko ndarengana ngaha maze kurengana turi kumwe na sheri wanje ambona Evelyne ajya urabona hanyene nicaye aha mwamusanze aryamye nga Umva. Wamenga ni wabo kutabyumva. yarasinziriye hanyene aha yasheshe akagatambara aryamye none namwegereye ndamubaza ansiguriye uku afise inda yiwawe Cedric nshaka umbwiza ukuri nibyo sibyo yakubwiye ngo afise inda yawe kandi muhiri wabo bamwirukanye sheri mwiri wanyu bagize bakwirukanye kandi ahetse sa Cedric Evelyne urukundo mwari mukundanye n'uno mukobwa uragwibuka ndagwibuka kubera ko ashobora kugutura ikibazo afise inda yiwawe uca umubwira yuko uzomufashiriza iwawe Cedric uranyubaha nanjye ndakubaha urabizi ko uri mukuru wanjye uwo mukobwa mukure ngaha arafise inda n'ukuri je naramwirukanye n'urw'ibyago gusa ururugo n'urw'ingorane je mve mu gasho mushikanje nango ntawe uri ngaha enega mwana nje hari icyo wabonye hari icyo ubona je ntakora hari icyo ubona ntabakorera ndemwe mubayeho mwe mwamware mu bibazo naje mbona imbere zanje ngo ndakubarirera ngo ndafise none nagira ndi je naramwirukanye n'ukuri mama reka je kuruhuka ibisigaye muzobe tuzobivugana ejo narushijeho genda uruhuke nanjye ndabe cyane umuriro urumva rero Cedric urabizi muhira tubana jewe nawe turi babiri urazi kufungura ko dufungura ari wewe ubirondeye ni gute uyu atashobora kuza muhira ngo afungure kuri birya dufungura hama ibyo uzomufasha uzobimufashe tubana bo Evelyne jewe urazi ko ndagukunda kandi ndakubaha nka sister yiwanje kwivyo nta birebire sivyo nta birebire nabivugako uyu je ndamukunda ni sheri wanje kandi urabizi sivyo wamukunda akaza kurara ngahinga yose ngaha anya uri hajya muhira hajya uzi ko afise inda yiwawe basi ibitu vyibagirwe sivyo jewe ko wemeye uko wemera ko muzobana kandi naje tukabana reka tumujane muhira hama ibisigaye nizere ko atangorane niyo si ubutungane Evelyne